Ndasubiriye kubaramutsa no kubahereza kaze banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mbonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV none n'umwanya makuru ageze ko hari karagarukwa ko cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi aho tugiye kugaruka ku makuru ahambaye cane arabana n'umutekano na politike, amakuru agiye kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Muri ano makuru turaza kubabwira inkuru nziza ku bakozi nga mu gihugu c'u Burundi aho agashahara k'abakozi koba kagiye kuduzwa. Muri ano makuru turaza kubabwira ku nteguro ziriko ziratunganywa kugira ngo abakozi nga mu gihugu c'u Burundi bobo badugirizwa agashahara. Ni mu gihe nga mu gihugu c'u Burundi abakozi bari kugendera ku itegeko rigenga imishahara yabo ryatowe mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988. Kuri ubu ngubu hakaba ariko harakorwa amavugurura ahambaye cane aho muri uyu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 wasanga mu bisagara bagomba guhembwa 160 ku munsi y'amarundi, naho mu ntara za ruguru bagahembwa 105 y'amarundi ku munsi. Ariko kuri ubu ngubu hakaba hariko harakorwa intunganyo zishobora gutuma abakozi bari babayeho mu mwiheburo nga mu gihugu c'u Burundi basubirana ijunja, abakozi nyine ba leta ndetse n'abandi bahoranye. Muri ano makuru turaza kubabwira ku vy'izo ntunganyo ndetse naho vyoba bigeze kugira ngo agashahara k'abakozi kaduzwe. Ni mu gihe kuwa mbere muri uyu mwaka z'uku kwezi kwa gatanu hari habaye umunsi mpuzamakungu wariwe abakozi n'akazi, aho abarundi bidodomberaga ukugene imishahara yabo itagihuye n'ubuzima muri kino gihe abarundi babayemo. Muri ano makuru turaza kubabwira ku vy'iyo nkuru, tubabwire n'ibindi byinshi biriko biravugwa cane irya nino. Muri ano makuru kandi turaza no kugaruka ku bindi byinshi cane biriko biravugwa muri politike, aho abanyepolitike muri kino gihe himirije amatora nga mu gihugu c'u Burundi bariko baraterana amajambo ku rugero ruteye ubwoba cane, aho Perezida Evariste Ndayishimiye avuga bimwe abandi banyepolitike bakavuga ibindi, bikagaragaza icuka kibi mu vya politike kibandanije kwimonogoza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Reka tubanze turabire hamwe ivyo Ndayishimiye atangaza avuga ko amatora ashobora kuzatangura saa 6 z'ijoro kugira ngo mu gitondo bazinduke mu kazi, mu gihe Agatongwasa we nawe nyine ahamagarira abanyagihugu kugwanira ukwibohora. Nayo Bob Rugurika umuyobozi w'iradiyo RPA avuga ko Imana yo mwijuru ubwayo itegerezwa canke itokwemera ko CNDD-FDD isubira gutwara igihugu kuko woba ari umuhero w'isi utanguriye mu Burundi. Reka tubanze twumvirize Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko amatora ashobora gutangura saa 6 z'ijoro maze mu gatondo bakazindukira mu kazi ka minsi yose. Amatora tuzoyakora kuva saa 6 y'ijoro kugira ngo mu gitondo cyo kwigira kurima. Hari ikindi gihugu nabibonye abantu b'imitima ihagaze ntibareke guhagarika imitima. Hari igihugu nabonye isanduku barizana ku ikomine hasigaye ukwezi kw'amatora. Wowe uzi ko atari huzoburi ucutora ugaca wigira. None unifite business ngo bakuja kuragura muri Chine. Habona iyo tariki sinzodahana. Bisanzwe ugenda utoye ugaca wigira. None biriki ko bavuga barayiba. Wibije office. Wibiki ko amatora y'abarundi. Abandi bageze kure. Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe abandi banyepolitike bavuga yuko biriko birakorerwa nga mu gihugu c'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba, mu gihe bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi cane cane nk'umushingamateka Agatongwasa ariko araburabuzwa akanakurikirana ibibera hano nga mu gihugu c'u Burundi, avuga yuko ibiriko birakorwa na CNDD-FDD ari uguhamba amategeko. Mwumvirize ico Rwasa ariko aravuga ku bijanye n'amatora ariko arategurwa na CNDD-FDD. Nicyo gituma navuze abarundi barakwiye guhaguruka, turakwiye twese guhaguruka tugasaba ko uburenganzira bwacu bwubahirizwa. None kuva mu ntango ntitwabonye ko aya matora atamatora itunganijwe nabi. N'ikindi naco umenye yuko ingorane abarundi dufise
uburenganzira tubwakwa n'umwe wese ko ashaka amategeko ntiyubahirizwa. Seni irajaha ikavuga ngo uyu ntashobora kuja mu matora ngo biki n'ibiki. Umuntu ko aja mu matora uko avyiyumvira, none nko kubijanye n'inani ku karorero, hari umuntu murumva mu migambwe bavuga ngo uyu yinje mu mugambwe mu mategeko agenga Burundi, umunsi umuntu yinjira mu mugambwe biranditswe mu mategeko, araho vyanditse. Ivyo rero murumva yuko inzego ntizihari kugira ngo zikore ku neza y'abarundi, zihari kugira ngo zitunganirize umugambwe uri ku butegetsi. Nico gituma navuze nti abarundi barakwiye guhaguruka, turakwiye twese guhaguruka tugasaba ko uburenganzira bwacu bwubahirizwa. Abantu tukicarana tukavugana, kuko igihugu aho kiriko kirajanwa n'ukuri ntaho tubona. Umushingamateka Gatogwasa avuga yuko igihugu capfuye kandi igihugu cishwe na bamwe mu basendede FDD bivugwa yuko barabirira abarundi, ariko kuri ubu ngubu bikaboneka yuko ari abantu batumye ahubwo igihugu gipfa. Gatogwasa muramwibuka yuko yaburaburujwe n'uyu mugambwe CNDD FDD, umugambwe udashaka ihiganwa na ritoya, aho bamwe mu barundi ndetse n'abandi bakurikiranira hagufi bibera ngaha mu gihugu c'u Burundi bavuga yuko ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi vyakagombye guhagarara. Bamwe mu banyepolitiki bavuga yuko ivyo bariko barabona mu Burundi ari ubwa mbere bibayeho, bamwe n'abandi bavuga yuko biriko biraba bidahagaze, ibintu bishobora guca bibandanya kunyuka. Gatogwasa ntiyumva ukugene Ndayishimiye ariko arabesha abarundi ko ibintu bishobora gukorwa mu muco, kandi mu gihe bizi neza yuko Ndayishimiye asanzwe yiba amatora guhera mu mwaka wa 2020, ndetse CNDD FDD yo imaze imyaka myinshi yiba amatora, aho igihugu muri kino gihe capfuye. Mu yandi makuru ngo abantu tukirirwa turihwera ngo ni wewe utegerezwa kuzana igitoro. Faustin Ndikumana harongoye ishirahamwe Pariseme yasubiye kunebagura leta ya CNDD FDD yananiwe gutunganya igihugu. None kiri hehe? Ni iki kibuza no kuzana igitoro bikorwa n'ababishoboye bose? Urongoye ishirahamwe Pariseme Faustin Ndikumana aribaza ubushobozi canke amamodoka yo kuzana igitoro ishirahamwe Sopebu rifise. Uwo arongoye Pariseme abona ko igitoro gikwiye kugurwa hisunzwe uko kiboneka ku isoko, hako haba gushinga ibiciro ariko ntikiboneke. Ngizi inyishu zimaze gutangwa n'indongozi ku kibazo kijanye n'igitoro. Indongozi z'u Burundi biboneka yuko zananiwe, zamaze ibesha abarundi, ariko ivyo zibabeshe ntibishirwe mu ngiro. Hariho uwabujije ko igitoro cinjira mu gihugu c'u Burundi. Ndayishimiye yama yavuze yuko haba hari abategetsi bavuga ngo ntimuzane igitoro mu Burundi ngo himirije kuba kudeta, ariko iyo kudeta yarabuze ndetse n'igitoro nticaboneka. Igitoro cuzuye Dar es Salaam ariko habura imodoka zo kukizana. Ndayishimiye nawe n'ubundi yamavuga yuko igitoro gihari ariko hakaba kitaza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu abarundi bakaba bamenye yuko benshi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ari intunganyo ziwe muri bwa bujanja n'ubuswahili bwiwe. Igitoro kiraza kikanyuruzwa muri Sopebu. Faustin Ndikumana akabaza uwafashwe muri ubwo busuma, hanyuma agahanwa akamubura. Iboneka yuko abategetsi b'u Burundi baba bateguye ubwo bubeshi babesha abarundi, ariyo mpamvu igihugu muri kino gihe gishitse ku mfiro. Turahiriwe, imiduga yariyongereye mu gisagara, vyerekana ko igitoro gihari. None Neva ko yama yavuze yuko abona ambutiyaje mu gisagara ca Bujumbura kubera ko igitoro kiboneka, maze abanyagihugu kuri ubu ngubu bakaba bariko barabura ukugene biyunguruza bivanye n'ukugene igitoro cabuze. Ivyo bamwe n'abandi babona yuko Ndayishimiye ariko arashinyaguriza abarundi. Ubutare burashotse, tugiye kuronka igitoro, ariko nanone Burundi harembwa inzahabu, ariko izo nzahabu ntago zigaragara amafaranga leta yinjiza. Izo nzahabu hari kwibazwa aho zoba zija, aho benshi bavuga yuko vyoba bishikira mufuko wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Tuzaronka igitoro nyuma yo gushora amavoka, kuko abategetsi bo muri CNDD FDD bama batanze inyishu zidafadika. Faustin Ndikumana abona ko kubona igihugu kibayeho
ku munsi ibijanye n'igitoro ari intambamyi igikomeye ku butunzi, agasaba leta kureka abafise ubushobozi bwo kukizana bose, hakaba n'ibigega vyo kubika canke vyo kubika igitoro c'integanyakazoza, kuko bitari ivyo igihugu kirabandanya kigwe mu manga nk'iyo kirimwo muri kino gihe. Igitoro cabaye umuzi w'ibuye, abategetsi bama bavuze yuko bagiye gutora inyishu kuri iki kibazo cy'igitoro, ariko nanone bikabandanya kuboneka yuko leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe. Kuri ubu ngubu abarundi bakaba bariko baribaza kugene Ndayishimiye yoba ari gushaka gusubira gutorerwa iyindi manda, mu gihe ibibazo mu gihugu kuva yashika ku butegetsi ari umurengera. Bamwe n'abandi babona yuko aya matora mugani atakagombye gukorwa mu gihe abarundi bataramenya iyo CNDD FDD ndetse na Ndayishimiye bariko barajana abarundi. Kwari twababwiye mu ntango ibijanye n'inkuru ivuga yuko imishahara y'abakozi yoba igiye kudozwa. Abakozi bose bagiye kongererwa imishahara, leta yoba igiye gufyatura amahera menshi. Kuwa gatanu hari ku igenekerezo rya 13 Rusama mwaka wa 2026, umushikiranganji w'akazi yasoje inama yamaze iminsi 2 yo kwemeza inyigisho yo guhindura CMIG mu Burundi. Impamvu yo guhindura Arcade Nimubona, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu yo kurinda imibereho myiza, yavuze ko ibi biva kuyagirwa kw'inama nkuru ya 8 y'iyo komisiyo yabaye kuwa 31 Rusama umwaka wa 2024 i Gitega, iyobowe na Perezida w'u Burundi. Yibukije ko ingingo y'186 y'itegeko ry'akazi ivuga ko SMIG igomba guhindurwa buri myaka 4 kugira ngo ihuze n'ihindagurika ry'ibiciro n'ukuntu ubutunzi buhagaze. Uko vyari bimeze kuva kera, ibwirizwa rya nyuma rigenga CMIG ryasohotse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988. Muri ico gihe mu bisagara yari 160 y'amarundi ku munsi, mu ntara za ruguru yari 105 y'amarundi ku munsi. Kuniko indinganizo nshasha y'imishahara n'uburusho bigiye kugenda hamwe vyo kwemezwa. Bujumbura na Gitega ni 9,000 by'amarundi ku munsi, Ngozi na Rumonge ni 8,000 by'amarundi ku munsi, amakomine n'ibisagara bito biri kwaguka ni 7,000 by'amarundi ku munsi, ruguru ni 6,000 by'amarundi ku munsi. Intambwe zikurikira iyo nyigisho n'uwo mugambi w'umushikiranganji bizoherezwa inama y'igihugu y'akazi. Iyo nama irimwo umushikiranganji w'akazi, abaserukira abakozi n'abakoresha. Izo nyigisho zo zishire hamwe n'ukuntu ubutunzi bumeze ubu. Nyuma yaho uwo mugambi uzoshikirizwa inama y'abashikiranganji kugira ngo wemeze ko Uburundi bwogira CMIG shasha ihuye n'ubuzima bwo muri iki gihe buzimvye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mbega uwo mugambi ni wamara kwemezwa, leta izoronka ayo mahera yo kongereza imishahara. Ubu ico leta izokora, izoca itangura gufyatura amahera, hama amahera acaba menshi mu gihugu kandi atavyinjira. Ingaruka nuko amahera nyine y'u Burundi agiye kugwa burundu, hamwe umuntu mu gusuma azotwara igunira ryuzuye. Ariko nanone iyi ngingo iriko irigwa ko bikaboneka yuko ari ingingo nziza, mu gihe abakozi ngaha mu gihugu c'u Burundi babayeho babura ayo bacira nayo bamira bivanye n'ukugene akazi canke umushahara udahuye n'ubuzima igihugu kirimwo muri kino gihe, aho ibintu byose vyankenerwa vyaduze ku murindi uteye ubwoba. Bamwe n'abandi babona yuko
iyi ngingo yoba ari ingingo nziza cane kuko abakozi benshi baramaze guta akazi kabo maze barigira mu mahanga ndetse n'ibihugu bibanyi kuronderayo akazi. Twabaha akarorero nk'abasoda basigaye bata igisirikare bakomoka maze bakaja gushaka ibiyede za Dubai ndetse n'ahandi hatandukanye. Turareba abigisha ndetse n'abaganga basigaye bava mu gihugu bakaja kurondera ubuzima mu bihugu bibanye bivanye n'uko ubuzima nga mu gihugu c'u Burundi buzimvye cane, bivanye n'uko agashahara baronka bakadashobora no gusahiriza umuryango mu mfungurwa mu gihe abana bakeneye kuja mu mashuri ndetse n'ibindi bitandukanye harimwo imanza n'ibindi bitandukanye. Banywanyi bacu akano ngaho duciye dusoza yarageze ko karagaruka ko cane irya nindo kandi turaza no kubabwira ibindi bishasha ntimuze kuja kure. Bihe byiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.